Ni wabesha ndakumena. Mwamenye. Kubera iki muri ko murakoma induru? Muri bangahe? Muri bangahe? Muri bangahe? Muri umunani. Uno musi mwari maje gukora iki? Bari mama watumye. Mwari muteguye kumwica gute? Kumurabura. Mukanya banerefonye bambwira ngo yaratwawe ntiyarashobora kuvuga. Mwari mugize iki? Mwaje gukora iki? Hama mwari kuba mwamutuwa vyari kugenda gute? Ego. Ubu rero ndaturiyeho mwicaye. Ndaturiyeho muri. Ndaturiyeho muherereye. Mukome induru musohoke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sohoka mu izina rya Yesu. Sohoka sohoka. Kome induru ya nyuma mugende. In the name of Jesus. Audrey, ndakugaruye. Audrey garuka. Audrey garuka. Icara. Mu izina rya Yesu. Thank you Holy Spirit. Mama Javani. Hello. Ameze gute? Nichariki. Ameze gute? Okay. Imbere yo kumamagara yari ameze gute? Ntiyavuga. Byari bimaze igihe kingana gute? Ajyamye atavuga. Uko niko abadayimoni bica, umuntu ashoboye kuguma gutyo bakaca bamurabura, abantu bakagenda guhamba kumbe umuntu aracari muzima. Hama igihe natangiye kumusengera vyagenze gute? Aha. Aha. Chameruko. Hama igihe je natangiye kumusengera mukanya igihe wamamagare yarameze gute? Yararavye ofete adakakaza mumukoze ko vyagenda gute? Okay. Igihe nakubwiye ngo ushire telefone yiwe vyace bitangura kugenda gute? Niganza. Ubu umuravye ameze gute? Hallelujah. Mana turagushimiye kuko wejeje gukora igikorwa cy'ubumana bwawe. Turagushimiye kubw'ubuntu budasanzwe. Ibi navyo bibandanye vyemeza isi yuko Yesu aruhoraho. Peu importe la distance, puissance ya mikora. Kristo ziga mu buzima bwa Audrey, zigama inonzu maze ubuntu bwawe bubafuke. Abo badayimoni aho bagiye hose ndabakurikije umuriro hama aho bari bicaye mu nda ya Audrey ariko arumva ku mugongo ariko aramujya mukore ku mugongo ivyo mvuze nivyo bikora mubako ahantu hambere ariko aramujya ari ku mugongo aha kabiri ni kugikiriza kuri poitrine kwibere giburyo. Audrey. Okay, Audrey vuga Yesu uri Imana urakoze kungaruye mu buzima zo gukorera. Audrey uyu mwana tuko turavugana urababaye ku mugongo nivyo? Yego. Tekana kuko ari kirimo bagukurayo ngaho. Andi anu babaye ni kugikiriza kwibere giburyo. Icya gatatu abadayimoni bamaze iminsi bakugendera mu ijoro bagusambanya. Ndagutandukanije nabo. Thank you Holy Spirit. Mama Javani. Kubera ko ndi kure reka dukoresha amazi nka contact. Fata amazi ndasengera muce muyamuha. Kristo numwizigirwa azobara amaraso ya Kristo mazima. Turagushimiye mwami. Turagukengurukira kuko bino bitangaza bikwitirirwa. All glory belong to you Papa. Kale Josila bra. Umaze kuyafata amazi umbwire. Okay,
malenzo salabrehida. Iryo jambo mvuze rikorokeye muri ayo mazi, ndatuye yuko ari amaraso ya Kristo afise agaciro ko kurandagura ikintu cyose kibangamira ubuzima bwa Audrey. Data mana yami yayishe icubahiro, samazi twizeye ijambo ryawe twayarekuyemo. Amazi tuyita amazi muri no mwanya, ariko mwisi mwemu n'umuriro, uko ayanywa niko ikintu kibi cyose kiza kubura ikibanza muri we, maze ubuzima bushasha bumwinjiremo. In the name of Jesus. Yamuye Audrey. Thank you Holy Spirit. Niaza kuyanyungire. Ole mungu gush. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Okay. Mfatira wowe rero utuzi duke kandi ushire mu gikombe. Thank you Holy Spirit. Ndasenze kandi mu izina rya Yesu yuko umubiri ugiye kuba sensible n'uwo muriro wa muhemu yera. Utwo tuzi tumusuke ku mutwe. Tumusuke ku mutwe. Waturengwa n'amaraso ya Yesu, n'amaraso ya Yesu umukumusuka. Amen. Data turagushimiye ibihe byiza n'umugabane wabera. Imana ibahezagire cyane, ibihe byiza babe ko iyo nzu ndayisengeye. Amahoro y'Imana bane namwe.